encore le temps, kiracari igihe c'ubuntu, la pleine rédemption. ugucungurwa kuzuye, agakiza karahari. À notre place, Jésus Mu kibanza cacu a expié. Yesu yahongeye icaha igorogota. De nombreuses troupes arrivent, Abantu benshi barashika, reviennent à la maison. bagaruka imuhira, Le salut. baronse agakiza n'amahoro mu bugingo. Toi, agneau de Dieu, Wewe umwagazi w'intama uhabwa ishimwe, ikimazi cawe accompli. Tu nous as carasohoje, wadubohoye mu makosa no mu vyaha. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Turi ubwoko bw'abaherezi n'abami mu bwami bwawe. Aucun autre nom sur terre est comparable au tien. Nta zina na rimwe ku isi rigereranywa n'iryawe. Maintenant, le trône de la grâce, Ubu rero intebe y'ubuntu aspergé du sang, icucagiwe amaraso y'ikimazi, et le pécheur kandi umunyabyaha pardonné. arababarirwa. Dieu ne se souvient plus de ses péchés. Imana nticibuka ibyaha byiwe. Le soleil d'amour du Sauveur Umuco w'izuba umukiza qui brille sur les bons et les méchants. wakira abeza n'ababi. Le peuple de la nouvelle alliance Ubwoko bw'isezerano rishasha bafise ubuzima ku bw'ayo maraso. Wewe umwagazi w'intama ushimwe, ikimazi cawe carabisohoje, waratubohoye mu makosa yacu no mu vyaha vyacu. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Turi ubwoko bw'abaherezi, Roi dans ton roi. abami mu bwami bwawe. Aucun nom sur terre Nta zina na rimwe ku isi comparable au tien. rigereranywa n'iryawe. Viens égarer Ingo we wazimiye, atabutabazi ufise, agakiza karahari ku bwawe. que le monde ne peut t'offrir. Ivy'isi idashobora kuguha ubisanga igorogota. La paix pour les questions douteuses. Amahoro ku bibazo biteye amakenga, ugukira ku buribwe bwose, Force pour porter la croix. n'inkomezi zo kwikorera umusaraba. L'amour pour les âmes. Urukundo ku bw'ubugingo, imitima iri mu busa. Wewe uhabwa ishimwe, mwagazi w'Imana, Sacrifice ikimazi cawe accompli carasohoje de nos fautes et de nos péchés. ku makosa yacu n'ivyaha vyacu. Tu nous as délivrés. Waratubohoye. Nous sommes un peuple Turi ubwoko bw'abaherezi, roi dans ton royaume. turi abami mu bwami bwawe. Nta zina rigereranywa n'iryawe. À toi soit la gloire, agneau de Dieu. Uhabwe amashimwe, umwagazi w'Imana, C'est accompli ikimazi cawe carasohoje de nos fautes et de nos péchés. ku makosa yacu no ku vyaha vyacu. Tu nous as délivrés. Waratubohoye. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Turi ubwoko bw'abaherezi, Ton royaume. abami mu bwami bwawe. Aucun nom sur terre est comparable. Nta zina rigereranywa n'iryawe. Il y a une source à Sion Hari isoko pour les âmes Isiyoni assoiffées. ku bw'ubugingo bunyotewe, Coule plein de l'eau de vie. hatembamwo amazi yuzuye y'ubugingo. Le salut du Seigneur
agatanga agakiza k'umwami. si clair, Soko ribonerana amazi ari ngaho, là où les eaux se tarissent. Viens à cette source. nuze kuri iryo soko usangaho uburuhukiro. Si la paix et la force veulent te quitter, Nimba inkomezi n'amahoro bishaka kuvako, ta conscience umutimanama wawe est accablée. ukaba uremerewe, Dépêche-toi. ingo ihute uze ku isoko Isiyoni. Ubuntu T'est accordé de nouveau. urabuhabwa mu buryo bushasha. Isoko ribonerana amazi araho, L'eau que tu as pu atteindre, amazi wanyweye nimba yarakamye, ingo kuri no soko wihute ubone amahoro y'umutima. viens. Venez, vous tous pécheurs, Nimuze mwese banyabyaha, et buvez du plein salut éternel. munywe ku gakiza gahoraho, Source est à Sion, kuko isoko l'eau de vie. iri Isiyoni itembamwo amazi. Isoko iratomoye, amazi arahari, ingo Délivré du péché ubohoke ku cyaha, ubone uburuhukiro de ton cœur. ku umutima wawe. Combien de fois tu as été avec de la douleur dans ton cœur? Mbega ni kangahe wagize umubabaro umutima unyotegwa, Ici tu trouves le repos, la source ubonye uburuhukiro. rafraîchie. Hari isoko iguhembura, isoko ibonerana amazi arahari. Tous les autres t'allieront. Ayandi mazi yose azokama, ariko iyo soko idudubiza ibihe bidashira. Délivrance du péché Niho usanga ukubohoka de ton âme. no kuruhuka k'umutima wawe n'ubugingo bwawe. Elle délivre du péché. Ribohora Repos au icyaha rigaha uburuhukiro uworoshe. Bonjour, vous tous. Mwaramutse mwese abaje, Seigneur nous bénisse. umwami aduhezagire. Et aussi ce matin, la plénitude de sa grâce. Kandi muri gitondo mu buntu bwiwe bwinshi turashaka guhaguruka Ce temps au Seigneur. kino gihe tugihe umwami. Père céleste, Data uri mu ijuru, uhabwe amashimwe n'icubahiro. pour accorder ce matin. Waduhaye kandi kino gitondo udukoraniriza hano, Pas seulement pour que, parce Atari- que nous voir, mais ati kubera ko dushaka kubonana gusa, ariko ko uri wa wundi kandi dushaka kugira umwimenyerezo mu bushobozi bwawe mwami. Unser Glauben, Herr, dass wir empfangen. nous savons que ta parole est déjà Turabizi ko ijambo ryawe ryaramaze kwemezwa, Sois aussi confirmé ta parole. n'ukwizera kwacu nako kwemeza ijambo ryawe mu byo tugira mu mwimenyerezo ku byo ryavuze. Turagushimira ku bw'ubuntu bwawe, uhezagire bidasanzwe abasobanuzi Qui aussi font le service. nabo bakora igikorwa cyabo. Seigneur, Mwami, Alles, Herr, ta grâce, utange ubuntu bwawe que tout soit parfait kugira ngo byose bibe bitunganye pour toi. ku bwawe, ku bw'iciro cy'izina ryawe. Turagushimira ku bw'ubuntu bwawe n'ubwiziga bwawe. Seigneur, tu as la force. Mwami, Nous urafise- avons la force, mais c'est toi qui as Twe la force. ntidufise inkomezi, wowe urafise inkomezi. Mwami, ausschauen, Herr, nach den Verheißungen. Toutes les choses ibintu byose Wir danken dir für deine Treue und deine Gnade. In Jesu desquelles nous fixons les regards. ibyo Nous remercions de ton- dushira ko amaso, turagushimira mu izina rya Yesu, amen. Ce matin, nous ne voulons pas manquer Kino gitondo ntidushaka kubura de saluer nos bien-aimés. kuramutsa bene data b'abashitsi. Il y a des noms qui ont été Hari et nos bien-aimés. amazina Nous n'avons oublié personne. ya bene data bashiki bacu ntidushaka kwibagira n'umwe. Nous avons notre frère Emmanuel. Turafise bene data Emmanuel Cameroun. wo muri Cameroon, La bienvenue. arahawe ikaze. Bene Valentin data Valentin et Joseph. na Joseph Congo. wo muri Congo. Notre frère Hano bene data frère Manassé Manasse de la France. wo mu Lyon. Faransa i Lyon. Frère Forestier Turafise bene data Forceri qui est avec nous
ici et ari kumwe natwe na mwene data Kurt. soyez la bienvenue au Murahawe ikaze hano turafise de la visite aujourd'hui kugendererwa et de hano beaucoup de pays voisins. mu bihugu byinshi bibanyi L'Allemagne est by'Ubudagi. située de manière centrale en Europe, Ubudagi bushinze hagati na hagati mu Burayi, soit de l'Est. haba mu burasirazuba, muri Czechoslovaquie, Peut-être que vous êtes tous venus de l'Italie, mwe n'abavuye mu Butaliyano, mu Bufaransa, de la Belgique. ego no mu Bubirigi. Seigneur voit Umwami arabona icifuzo après la communion inyuma yo gufatanya, kandi azobahembera yuko mwagize urwo rugendo runini. nous sommes ici Turi hano très confortables tumerewe neza, de nous n'ont pas encore vécu zu einer Versammlung fahren. de devoir ko tutaraba un long trajet pour aller ntiturinda gufata au service divin, mais ingendo zirezire ngo tuje mu gikorane, ariko dans le cœur, dans ce désir qui brûle mu d'avoir communion avec mu mutima hari abagira iyo nyota yo gufatanya n'abana b'Imana. Birabaho. sauver. Il y a un frère qui m'a rendu un Hari témoignage. umwene data yashingiye intahe Son premier désir était agihura n'umwami, frères et sœurs avec lesquels je peux avoir une icifuzo cari co guhura na bene data ashobora gufatanya nabo. Pensons directement à la Aho parole. rero turiyumvira ku ijambo ngo aho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryiwe, Là, il est avec aho abari kumwe nabo. Kandi turi hano toi et nous sommes rassemblés en son nom. dukoranye mu izina ryiwe. Nous voulons, après que la chorale a chanté deux merveilleux cantiques, nous voulons Korale avec les- yaririmbye indirimbo zibiri nziza cyane, turashaka kuririmba hano le numéro 33. inimero ya 33, Le numéro 33. nimero ya 33. Croire et obéir. Wizere kandi wumvire. Illumine nos pas de sa gloire, Dieu. N'ubwiza bwiwe amurikira inzira zacu, Imana itwuzuye. Ce qu'il veut en son nom. Iyo nshaka ibyo ashaka mu izina ryiwe ndabishobora. Il faut croire, Igisabwa gusa bisaba kwizera no kumvira. obéir. Wizere kandi wumvire Dieu puisse ouvrir kugira ngo Imana yugurure céleste. ibigega byo mu ijuru. Ukwiye kumvira, kwizera no kumvira. Veux-tu la liberté, Urashaka umwidegembyo, le bonheur, la santé, umunezero n'amagara meza. ton seul but soit de le servir. Intumbero yawe ibe gusa yo kumukorera, kuko mwemu atanganwa n'umunezero n'amahoro kuri uyo ashaka kwizera no kumvira. Izindi 272. Wizere wumvire kugira ngo Imana ishobore kugurura ibigega byo mu ijuru. Ukwiye kwizera kandi ukumvira. Les fardeaux, les labeurs, Imitwaro le chagrin, n'imizigo, les pleurs, umubabaro n'amarira, les faits confondus Imana ibi bizanira kungira neza. au ciel, des trésors Bizocika ubutunzi mu ijoro buhoraho. Gusa hakwiye gusa ko twizera tukumvira. Wizere wumvire kugira ngo Imana yugurure ibigega byo mu ijuru. Hakwiye kwizera no kumvira. nous pouvons dépasser Turashobora kurengana capacité ukudashobora kwacu. des saints éternels, nous ouvrir Umugambi uhoraho utwugururiwe, vos horizons. tukabona kure cyane hakurya. Moisson, simplement il faut croire au Ibikwiye gusa hakwiye kwizera no kumvira. Kwizera no kumvira
ivyo kugira ngo imana yugurure ibigega vyo mw'ijoro hakwiye ukwizera no kumvira. Tugamburukire amategeko yiwe tutayadindije ko, aho rero ishobora byose irashobora gukora, yugurura imigezi agatembagaza Yeriko. Igikwiye gusa hakwiye kwizera no kumvira, kwizera no kumvira kugira ngo imana yugurure ibigega byo mu ijuru. Hakwiye kwizera no kumvira. Amen. Bimere nk'uko tugendana n'umwami, tugende tugendere mu makanda y'umwami wacu. Yaciye inzira ku bwacu kugira ngo tumukurikire. Ijambo ry'Imana yacu ryo muri kino gihe ryarahishuwe. Turashobora kugira amerekezo avuye muri iryo jambo ryahishuwe. Byose rero biravaho uguhumana, kuko buri ntambuko arungura buri ntambuko yose. Ijambo ry'Imana rirongora buri ntambuko kuri abo bose bizera bakumvira. Si kumviriza gusa ijambo, ariko ni kurishira mu bikorwa, kurishira mu bikorwa mu byizigiro yuko Imana ikora ijambo ryayo. Nivyo turindiriye bene turashwi banje. Iyi myaka yose twumvise byinshi, twahawe inyigisho, ariko ivyo ntibihagije. Inyigisho, guhabwa inyigisho, mu muhanuzi haravugwa ngo ubwoko burazimira kubera budafite ubwenge. Atakubere ari inyigisho, inyigisho biri ngaho barigishwa, ariko iyo nyigisho itegereza kuba ubumenyi, kandi ibyo bitegereza kuba rwishyurirwa ku mwami wacu, tukagendera mu ijambo ryiwe. Nk'uko kwerezo ry'igitero haravugwa ngo nitwizera tukumvira, umwami gusa ashoboye kubiduha. Twizere kugira ngo tumuhimbare, ntabe gusa ari ibintu twumvise inyigisho gusa, ariko umwami biciye kuri nkemu wiwe ashobore kuduha ubumenyi, hanyuma tugendane nawe bibe ibintu by'ibikorwa, ibintu aba atubwiye mu ijambo ryiwe, atari ku bwacu kuko duhejeje kurimba hano ngo ayobora intambuko. Ijambo ry'Imana ni inyenyeri kuri twebwe. Umwami ahimbazwe. Turirimbe kandi indirimbo yindi ya 17 hanyuma ndaza gusaba mwenda ta Dani asome ijambo. Au pied de la Sainte Croix. Ku musaraba wera. Au pied de la Sainte Croix jaillit la fontaine du salut que je reçois. Grâce souveraine. Hasoka isoko y'ubuntu, ubuntu burengeje. Biciye ku musaraba wera niho ndonkira ubugingo. Nizigira gusa uwo musaraba.
mwami amaraso ku musaraba wawe ahanagura ibyaha byanje, urabimbarira nanjye ndabyizera, ku kibi nta kintu na kimwe kigisigaye. Umusaraba wera biciye kuri wewe mfise ubugingo, ni mwayo maraso yo ku musaraba niho nizigira. Nunamye imbere y'umusaraba ku musozi Karuvari, nahisemwo Yesu, niwe gusa nizigira. Ku musaraba wera niho ngirira ubugingo, ni mu maraso yawe niho nizigira. Gushika zozira kizuba icivugo canje, kuko hafi yawo mbona hakurya ijuru ubwaryo. Ku musaraba wera niho ngirira ubugingo, ni mwayo maraso yo ku musaraba niyo nizigira. Que Dieu nous bénisse tous. Imana iduhezagire twese. Que Dieu nous bénisse tous. Imana iduhezagire twese. Amen. Nous n'endormons pas. Nous avons chanté à la croix. Twaririmbye ku musaraba ni icifuzo cy'umutima misi yose De manière nouvelle. mu buryo bwari bushasha, kuraba ku musaraba tukaba turi ngaho. Ndabaramutsa mwese mu izina ry'igiciro ry'umwami Yesu Kristo. Nous avons entendu hier des paroles merveilleuses. Ejo twumvise amajambo y'igitangaza, Que je dois dire. sinzi icyo ntegeza kuvuga. Luc chapitre 2. Luka igice cya kabiri, Le bon plaisir du Seigneur. uguhimbara umwami Nous par Jésus-Christ. muri twebwe biciye kuri Yesu Kristo, Et nous voulons marcher avec lui. kandi turashaka kugendana nawe, Le suivre. tumukurikire, tumugire icizere Jusqu'à gushitsa que nous voyons sa face. aho tuzobonera mu nyonga hiwe umwami ashobore kubiduha. Et que aussi, nous ne recevions pas seulement de l'enseignement. Kandi ntiduhabwe inyigisho gusa, ariko Mettre cet enseignement en pratique. iyo nyigisho tuyishyire mu bikorwa, Que nous entendons. ibyo twumva Cela devient visible. bibe ibintu bifatika. Là où le Seigneur travaille, Ibyo quelque chose de visible. aho umwami akorera haba hari ikintu cyo kuraba, urukundo, ugufatanya, ibi bintu bifatika. L'amour du frère, les paroles. Urukundo ibyo mwita Christopher yavuze ejo byarankoze ko. Imana iguhezagire, Imana iduhezagire twese, ko ubwo bumenyi Qui est une révélation. bube guhishurirwa, bibe mu by'ukuri, ibintu by'ukuri. Et j'aurais bien voulu lire la parole en français, mais Nokuze gusoma ijambo mu gifaransa, ariko umwami atange ubuntu bwiwe. Ano mu Bifilipi Philippiens chapitre 2. kabiri, Philippiens ndasoma mu Bifilipi kabiri 1. murongo wa mbere. Philippiens chapitre 2. Abifilipi kabiri Verset 1. murongo wa mbere. Philippiens. Mu Bifilipi. Wenn nun Or, s'il y a une
réprimande nuko concerne namba hari kuremeshwa muri Kristo, namba hari kwirugwa kuva mu rukundo, namba hari gusangira mpwemu, s'il y a une profonde, namba hari imbabazi n'ikigongwe. verset 2, Murongo wa kabiri, rendez ma joie mwuzuze umunezero wanje en étant muhwanije même pensée, imitima, en ayant le même amour, musangiye urukundo rumwe, muhoje umutima le même but. n'inama. Amen. Amen. Verset 3, Murongo wa gatatu, ntimugire icyo mukora kubwo gukebana ou par vaine gloire. cyangwa kwifata uko mutari, ariko ukwicisha bugufi Regardez les autres comme ngo étant kubatume au-dessus de vous. mubona uwundi mugenzi wanyu Amen. kabaruta. Verset 4. Umurongo wa kane, Que chacun ne considère pas kandi son propre umuntu wese ntiyumvire ku by'iwe gusa, ariko yumvire des autres. no ku by'abandi. Verset 5. Umurongo wa gatanu, Verset 5. Solche Qu'il y ait donc en vous in euch allen, wie sie auch in cette manière de penser telle qu'elle est. mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Amen. 1. Petrus 2, 1 Pierre 2, Petero wa mbere kabiri, Vers 9. 1 Pierre 2, verset 9. Petero wa mbere kabiri umurongo w'icenda, Verset 9. Petero wa mbere kabiri umurongo w'icenda, 1 Pierre 2, verset 9. Petero wa mbere kabiri umurongo w'icenda. Vous par contre, Ariko mweho vous êtes la race et muri ubwoko bwatoranijwe, le sacerdoce royal, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, le peuple et abantu bashiriweho kuba inyego yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, vous a appelé des ténèbres. ikabakura mu mwiza, ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Est-ce que c'est pas merveilleux? Mbega si igitangaza? Qu'est-ce que nous avons fait pour cela? Twakoze iki kuri ibi? Rien du tout. Nta kintu na kimwe. Pourquoi est-ce que nous ne devrions pas Kubera iki mbega voir le frère et la sœur Tubona- tel que Dieu le voit? kubera iki Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Le verset 10. hano ku murongo wa 10 aravuga ngo Un nom peu, kera nta bantu mwarimwo, mais qui est maintenant ariko noneho le muri abantu b'Imana. Amen. Amen. Vous êtes maintenant le peuple. Ubu muri ubwoko, muri abantu b'Imana. Autrefois, sans la miséricorde de Kera ntimwari bwagirirwe imbabazi, ariko noneho miséricorde. mwarazigiriwe. Amen. Amen. Le verset 11. Umurongo wa 11, Ermahne euch, Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi à vous abstenir des convoitises mwirinde ibyifuzo by'umubiri qui font la guerre. bigwanya ubugingo. Le Seigneur est merveilleux pour nous. Umwami ni igitangaza kuri twebwe. Et dans Ephésiens 4, verset 3, Abanyefeso 4:30 haravuga ngo ntimukababaze mpemu yera, que le Seigneur puisse nous l'accorder, umwami ashobore kubiduha, que nous puissions marcher dans la paix, tugendere mu mahoro, croire et obéir jusqu'à twizere, twumvire gushika aho tuzobubonera. Niryo sengesho muri kino gitondo kuri twebwe twese. que la parole que le Seigneur nous a Ijambo iryo umwami aduhaye puisse entrer profondément dans rishobore kwinjira mu bwira bw'imitima yacu, planter et pour pouvoir vraiment produire du fruit. ritegweyo kugira ngo rigire ibyamwa by'ibihe bidashira. Nous ne venions pas seulement et partons, Ntituze gusa ngo tugende, que nous soyons changés, ariko duhinduke, que cet amour soit manifeste, ubwo rukundo rugaragare, ubwo buzima tangible, bube bufatika. que le Seigneur nous l'accorde. Umwami abiduhe Au nom de Jésus, mu izina rya Yesu Kristo. levons-nous. Turahaguruka kugira ngo dusenge. Bien-aimé Seigneur et Dieu, Mwami Mana nzima, ku isi turakoranye. Ejo twumvise muri Zaburi 150 ngo nkuraniriza ubwoko bwawe. Ego Mwami, turi ubwoko bwawe, twaje uyu munsi n'étions pas un peuple twebwe abatara abantu bwa mbere, ubu tura abantu bawe ku bwa Yesu Kristo, kubwo igikorwa wasoje igorogota ku bwacu. nous n'avons rien fait pour Nta cela. kintu na kimwe twakoze kuri ibyo, ariko ni ubuntu bwawe n'urukundo rwawe nibwo rwaturondeye bikatubona, kandi twasubiye mu Baroma 8 ngo abo wahamagaye Aussi kandi warabatoranije, warabacaguye et tu les as aussi justifiés. kandi warabatsindanishirije, Tu es destiné à être wabagereye gusa n'umwana wawe ubaha ubwiza. Turabigushimira kubw'ikorwa ico watanguye ko uzogera heza nta nkeka. Turagushimira
uhindura byose muri twebwe mu buryo bwuzuye notre cœur, notre vie. imitima yacu ubuzima bwacu byose utange uko kumvira uko kwizera kugira ngo tugende En mettant ta parole, dushira ijambo ryawe mu bikorwa kandi ntitugume turyumviriza gusa turagushimira atari gusa inyuguti gusa kuko inyuguti zirica ariko turashaka mwemu n'ubugingo muri twebwe minsi yose gushikaho tuzuva mu kwizera tukabona mwami mukundwa uhimbazwe ushirwe hejuru hano bénis ta parole. uhezagira ijambo ryawe muri twebwe twese minsi yose Ceux qui sont prêts à l'écouter, abiteguye kuryumviriza recevoir maintenant ce bakira ibyo mwemu ashaka kubwira ishengero turagushimira kubwo kino gihe turagushimira kubw'ubuntu bwawe kubw'urukundo rwawe mu izina rya Yesu Kristo haleluya Amen. amen Loué et remercié soit le Seigneur. hahimbazwe kandi hashimwe umwami kubwo indirimbo z'igitangaza izo twaririmbye n'umutima wacu wose mu byizigiro yuko nimba bitaramera nk'uko Deviennent ko réalité bicika ibintu bifatika comme le texte. nk'uko igisomwa kibivuga iminsi yose ni byiza kuba imvuga kuri mu mutima na cyane cyane imbere y'Imana nta nkeka rimwe rimwe ntiba biramera Voyons dans la kuko tubibona mu ijambo cyangwa kuko tubiririmba mu ndirimbo ariko c'est une bonne chose. ni ikintu ciza iyo Nous en rendons compte. iyo tubibona hanyuma tukabandanya nubwo bimeze uko kugumiza ukwizera tukavuga tuti mwami warabisezeranije uko nyene kandi uko niko bizomera Wir sind, wie schon gesagt, Comme cela a déjà été dit, nous nk'uko ibyo byamaze kuvugwa minsi yose turashima cyane sommes heureux en même temps lorsque tukaba tunezerewe iyo dushobora kuza kumviriza ijambo ry'Imana für einen Gläubigen pour un croyant, kwizera nichts besser il n'y a rien de mieux nta kintu ciza gisa neza nko kuba mu nzu y'Imana et de faire l'expérience no kugira umwimenyerezo w'ubuntu n'umwami akumviriza akumva ijambo ryiwe agahezagirwa mu buryo bushasha à combien de fois mwiyumvire inshuro Imana imaze kuduhezagira nimuziyumvireko au cours de toutes ces uko iyi myaka yose yagiye iragenda mbega ni kangahe Imana yamaze kuduhezagira ni kangahe nous a-t-il parlé? yatuvugishije Combien de fois groß gemacht. il Uns l'a rendu? ni kangahe ijambo ryayo yarigize irihambaye kuri twebwe während Combien de fois ein Liederdichter singt ja, zählt das il nous a révélé ses mystères? ni kangahe duhishurira amabanga yayo imitima yacu ikabiragira mu gihe byaba ko biraba umwanditsi w'indirimbo nawe akavuga ngo uharure imigisha Imana yaguhaye iyo wagiye urahura nayo ku nzira Contre sur ton chemin. iyo uhura nayo ku nzira Donc compte le bien. rero uharure ineza uhura nayo ku nzira hanyuma ku iherezo akaca avuga ngo uzobona ingene n'umutunzi ndibaze ko ni mushiki wacu Erta niwe yampaye amajambo iyo ndirimbo iyo duhejeje kuvuga ngaho hari kuwa gatatu ku mugoroba niko ndabyibaza ngo igihe ni kigufi muwa muntu we umunyabwenge wungukire kuri buri kanya Laisse une bonne trace derrière toi. ugenda urugendo rimwe gusa siga amakanda meza inyuma yawe ngo Les entourides, les rires, rabimwe n'igihe cihuta ibintu byo gufyina no gutwenza n'imikino passe, umunyabwenge we arakora faire le bien. agakora akagira neza igihe cyo akimara akora neza Avant même de t'en rendre, ntushobora no gufata isaha imwe c'est enfui. imbere y'uko ubona ko biba yamaze kurenga ubwenge bwigisha kuguma turabizigirwa impembo irindiye abizigirwa ngo o mukiza Prends-moi, nyigisha gushikana imyaka yanje mu buryo bwuzuye bw'igikorwa cyawe uyu munsi gushitsa tombe à kumva les graines de cette vie, ô Ah, Herr, Seigneur. du weißt, Tu m'accorderas ngo mbibe muri buno buzima mwami d'être uzoma ubuntu bwo kumwizigirwa à ton service. ku gikorwa cyawe Jusqu'à ce que de gushitsa aho ubugingo bwinshi buzokirizwa dans ta lumière, mu muco wawe utunganye Zeilen dazwischen sind. c'est difficile quand il biragoye des lignes haba harimo imirongo hagati ibiri amarori mashasha encore tout à
ntakora neza nous arrive quand nous vieillissons. nibyo bidushikira iyo two turasaza ariko ego ntimuhagarike umutima sindiko ndabura kubona biri kure Je ne vois pas bien nimba ntabona neza ibiri hafi ndabona neza ibiri kure. une autre chanson, un autre Hari indi ndirimbo iyi ndirimbo nayo yitwa où dit ici, ivuga ikavuga ngo plage dorée dans kuri plage tu me reverras. ku cambu c'izahabu mu gihugu gihoraho uzombona mu biganza vya Yesu aho ijoro rizoba ryagiye burundu aho igihe ciza kizoba gihari ibihe bihoraho. Turirimba indirimbo uyu mwagazi ngena ari vyiza tuzosubira kubonana mu cumba co mwijuru ngena ari vyiza Où fleurit mu gihe c'amazimano aho ibiti by'ubugingo bikura hazosubira kubonana hazoba amajwi y'ibicurarangisho indirimbo z'amashimwe ku bacunguwe byumvikana mu cumba co mwijuru ngena ari vyiza. Hanyuma ngo iyi si ni ibintu gusa bidahari bihenda amaso byose biranyiganyiga bikavaho bigatembagara ngo mu gihe humvikana mu itazanure hakumvikana uzosubira kubonana hariya kure yaho hari ukugandara umutima ukaja ku Mana hariya aho une chorale. korari ihezagiwe iririmba wird für alle Ewigkeit Oh, neu comme c'est oh beau. ingene ari vyiza aho wo der Engel harfen Comme c'est beau là où aho le lien de la ingoyi z'urupfu ziba zikuyeho zikabohoka burundu tugasubira revoir. kubonana Où le son aho ijwi ry'inanga y'abamarayika hamwe n'indirimbo y'ishimwe bacunguwe mu cumba c'ijuru humvikana ubwo bwiza. Mwiyumvire gusa yuko tuzogirwa umuntu bwo kuva ngaho gusa. Hanyuma indirimbo ya gatatu nayo narayihawe kumbure peut-être même le quatrième. canke n'iya kane ngo ingenzi Les pèlerins se rendent ingenzi zigenda mu gihugu iwabo n'abahigwe nokonze kuririmba uyu munsi mwene data Arthur yambwiye ati guririmba nabi cyane mais une nicyo gituma ntiwaka kuririmba ariko la patrie ashakira neza ngo ingenzi zigenda mu gihugu zinezerewe aho amarira ataba gihari hari amashugwe mu ijuru ahoraho kuko Yesu niwe amurika nk'izuba. Igitero icitabizo kikavuga ngo nta joro rihari kuko Yesu niwe ahamurika ari izuba. Igitero ca kabiri ngo nta mubabaro uri hariya nta kurira nta kuribwa nta gakwabu na kamwe ko kurupfu gahari nta kunanirwa hariya bihari nta mitima havunikira gusa hari umunezero mu ndirimbo z'ijuru. Igitero ca gatatu gihugu c'amahigwe vuba tuzogushikira fait déjà signe de loin où le chant de l'agneau le chant de loi aho indirimbo zishimwe z'umwagazi zitagira zinuma zihora ariko zumvikana mu buryo bukwega cyane. Igitero ca kane ngo igugu rinini ry'abantu b'abahigwe bahagaze hafi y'uruzi ry'ubugingo bahumanuwe ibyaha byabo biciye ku maraso ya Yesu aho ibintu byose tubona ari ubwiza bw'Imana aho atajoro atarupfu. Igitero ca gatanu ngo nabanditse mu gitabo c'ubugingo hamwe n'amaraso ya Yesu yarabashize mu gihagararo c'Imana ihanagura amarira yabo n'ubugwaneza no kugirirwa neza mu gihugu ciza c'ubugwaneza. Mbega gereza ro musi mwende tabanaho akaririmba melody yiwe n'umunezero nanje nkuko nyene bari vyiza. Ndakunda kuririmba indirimbo iyo umuntu abifitiye imelody yiwe umudiho wiwe bwite kuko aho dufite ubwo burenganzira bwo kuririmba iyo ndirimbo aho rero byose biba byiza. Haravugwa hano birashoboka mu ya gatanu kumbure nahawe ngo kubera iki urira ga mwana w'Imana mu gukekeranya no mu kubabara data arindiriye kugwezagira ntashobora gukora isezerano ry'ubwizigwa bwiwe izere buri sezerano umufatire ku ijambo. Igitero kavuga ngo mufatire ku ijambo mufatire ku ijambo wizere buri sezerano kandi umufatire ku ijambo. Igitero ca kabiri inzira yawe ishobora guca mu bigeragezo no mwijima amazi y'ivyago ashobora kuza nkaho menga adafite aho afatiye ariko ikigushigikiye nikizigira kikurekura
girira icizere isezerano wizere ijambo ryiwe kandi mufatire ku ijambo. Igitero cya gatatu ngo yishinze ku kurongora mu bwizigirwa mu ijoro no ahantu habona. Ntumusuzugure winjiye mu kiyaya c'igitutu we ntaca agenda. Mwana w'Imana ari mu mubabaro, mufatire ku ijambo wizere ijambo ryiwe. Igitero cya kane naco ni ciza. Umutima wiwe, ubushobozi bwiwe, ego wenyine ubwiwe ni gwawe. Wewe ururaganwa na Kristo, none utinya iki? Ibintu byose wizera hano uzoyibonera hariya. Umwizere mu buryo bwuzuye kandi wizere ijambo ryiwe, mufatire ku ijambo dushobore by'ukuri kubikora. Rimwe ibyo birabura kandi gusa azodufasha nta nkeka. Twumvise ijambo iminsi yose, simba nguwe neza kuba bisomwe ku gice cyose, ariko uyu munsi byari bikwiye ko bikorwa kugira ngo hatahugwe igisomwa ingene kimeze, tugashobora kumva ingene abantu bahindura mu buryo bwihuse uko babona ibintu. Ubwa mbere hakabaho gukoma amashi, hakabaho gushimagiza kw'ibyo umwami avuze, hanyuma inyuma y'amajambo make bikabagora bagatangura kuvuga, hanyuma icyumviro kikaza kibaze ukundi. Kenshi turatungurwa yuko abantu bahindura ibyumviro byabo uko babona ibintu no mu minsi yacu, mbere no kuba bituraba ingene bakuraba cyangwa ingene bandaba kubwo igikorwa c'Imana, ubwo ibintu by'Imana cyangwa ibyo ari byo byose, hanyuma tukigenzura ubudahumeka. Sinzi nimba hariho umuntu yoba gihari yoba yigenzura yiraba nk'uko ndabikora. Rimwe mba nibaza yuko ndiko ndisambura ubwanje mbandanije muri ubwo buryo. Ici nous voyons que notre Seigneur lui-même a dû faire. Ariko tubona yuko hano umwami yagize umwimenyerezo yuko abantu bari kumwe nawe atari kuvuga ngo amezi cyangwa indwi cyangwa imyaka yindi irenganye, ariko mu gikorane kimwe mu isinagogi imwe, mu gihe bariko bumviriza ubwo butumwa, ubukwi na bukwi bahinduye uko biyumvira ibintu. Umurongo wa 15 turasoma Luka 4:15. Luka 4:15 ngo ngo yigishije amasinagogi yabo bose baramushima. Umurongo wa 22 bose baramushima batangazwa n'amajambo y'igikundiro avuye mu kanwa kiwe, bati mbega uyu siwe mwene Yosefu. Aho rero nyene niho hashobora kuba hari ikibazo cabo, iyo batakoresheje iryo jambo ngo umwana mwene Yosefu, ibindi byari byiza. Ntiyari umwana wa Yosefu, yari umwana w'Imana, kandi ibyo birakwiye ko babimenya, birakwiye kumenyekana. Bari batangajwe, ariko baca bamutondeka bihuje n'umubiri uko biyumvira. Yosefu bwiwe yari yashatse guhunga, yari yashatse guheba Mariya, yari yashatse kumuheba mu mpisho igihe byari bimaze kubonekana yuko atwaye inda. Hanyuma Yosefu agira inzozi, izo yabwirwa ngo ntutinye gutwara Mariya. Umugeni wawe kuko umwana atwaye ava kuri mpwemu yera. Ariko ngaha bavuze ngo mbega uyu si umwana wa Yosefu? Oya, ntiyari umwana wa Yosefu, ntiyari we, yari umwana w'Imana kandi yatangaza ijambo ry'Imana. Abantu gusa bamutondeka mu buryo bw'umubiri, n'uyu munsi baracabikora. Ku murongo wa 28 turasoma murongo wa 28 ngo bumvise, abo mu isinagogi bose bumvise ibyo ngo barashungumigwa. Umurongo wa 29 bava hasi baramushika bamukura mu gisagara cabo, atari mu isinagogi gusa, ariko bamwirukana
mu isinagogi bamwirukana no mu gisagara an den et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne. mujana ku manga y'umusozi wubatse ko igisagara cyabo ngo bamutembagarizeyo. Verset 30, umurongo wa 30 ariko aca hagati muri bo arigira. so sind die Menschen. les hommes sont ainsi. abantu nuko bameze. Un jour, ils s'écrient umunsi umwe barasemerera ngo hoziyana au nom du Seigneur, hashimwe uje mu izina ry'umwami, hoziyana plus haut des cieux. ngo hejuru mu ijuru. Matthieu 20, Matayo 21:9. dans Luc 20, hanyuma muri Luka 23 ngo nidushaka uyo atuganzane mu bambe uko niko abantu bameze. umuntu azungagizwa n'ibiriko biraba kiretse ashingiye aziritse mu Mana, Dann kann eine harte et deviennent hanyuma akaba ashikamye mu kwizera kwiwe muri Yesu Kristo. aho rero n'amajambo agumye ashobora kuvugwa tuguma turabizigirwa ku mwami. murabona kuko umukiza dit grand chose de choquant. nta kintu yari avuze gitsitaza cyane, gusa yababwira gusa akakoresha ku mugani gusa kuri bo. ubwo muri Luka 4:23 ngo umuganga niwikize canke Taten, das in Kapernaum befolgt Toutes les grandes choses ivyo bintu byose entendues parler qui ont été accomplies. ibyo bintu byose bumvise bivugwa byasohoje. und dann gab nur zwei Capernaum ibyo twumvise byasohoje i Kaperinaumu est aussi ici. ngo bisohoze ngo na hano naho mu gisagara wavukiyemo. hanyuma yabaye uburorerwe gusa kamwe gakugwa mu gihe cyo kwa Eliya, akandi gakugwa mu gihe cy'umuhanuzi Elisa. hanyuma Souligner qu'il yashatse gushimika yuko y a des individus yitwararitse umuntu ku giti ciwe atari igugu ry'abantu bari bashigikiye cyangwa babigwanya, kandi ko yashaka gufasha gusa abantu ku giti cyabo. yashimika yuko hariho gusa umupfakazi et que Isarefta, uwo niwe umwami yafashije biciye mu muhanuzi. hanyuma hakaba n'umunyasiriya Namani yari umunyamibembe, ariko benshi nabo bari abanyamibembe, ariko umwe gusa niwe yafashijwe cyo kimwe n'uriya mupfakazi. rero aho gusa ils se sont heurtés baratsitaye, d'entrer, aho d'être entrés en eux. kwizirikana imbere mu mitima yabo bakavuga bati mwami, nur einen nimba ushaka gufasha umuntu umwe rero fasha jewe. iyo abantu bose bari bafise iyo nyifato, abantu bose boshobora gufashwa mwanya umwe. aho niho hari ibanga. umwe wese yoshobora gusa kuvuga akabwira mwami ati mwami nibyo Il y avait hariho abanyamibembe benshi, ariko wafashije umwe gusa muri abo bose. iyo umwe wese muri bo yashobora kuvuga ati mwami, nimba ushaka gufasha umuntu alors c'est bon. rero ni jewe ndabikeneye by'ukuri, ni jewe. iyo abantu bose bari bafite inyifato, mbega ni bangahe baba bamaze kuba bafashijwe? bose mu by'ukuri bose baba bafashijwe. nako bimeze kuri ya mupfakazi. iyo umwe yari kuvuga ati ego twese turafise ubukene nkuko nawe yari akenye kiriya gihe, mwami nimba rero ushaka gufasha umupfakazi rero ni jewe ujya mupfakazi. nimba ari uya agwaye imibembe ni jewe ugwaye imibembe. mukumviriza ijambo ry'Imana misi yose turakwiye gutahura yuko umwami abwira twebwe umwe wese giti ciwe, yuko ibi navuga biraba umuntu giti ciwe. hanyuma und dann gibt es keine Il n'y a Aufregung mehr. Alors il n'y aura plus aho rero ntibakiriho guhungabana, nta muntu n'umwe aba agishobora gushavura, ariko abantu bose barashobora gufashwa. c'est ce que disait ibyo ni byo umwenda Branham yavuga seul ngo nimba uba muri Jeffersonville umwe gusa Jeffersonville devait être dans le ategereza kuzamurwa, utegereza kuba wizera yuko ari wewe nyene uwo rukumbi wowe nyene. ngo niba udashobora kwizera yuko uri uwo, rero birashoboka yuko tuzonazamurwa. et c'est ainsi. uko niko bimeze. Il faut avoir la hakwiye ukwizera k'umuntu giti ciwe, ngo Imana yaramfashije, ko Imana yagufashije. ce n'est pas là sondern das persönliche Erlebnis seulement la retransmission à grande si ugutanga gusa ingazi ndende gusa, ariko ni umwimenyerezo w'umuntu giti ciwe hamwe n'umwami. murabizi notre Seigneur, cela fait mal. iyo dusoma hano bino bintu biraba umwami birababaza, Messager pour ses envoyés, il a ariko byagenze mbega ukundi hamwe n'abigishwa biwe
muri Yohana 15 yaravuze ngo nimba barampamye namwe bazobahama, nimba baritondeye ijambo ryanje bazokwitondera n'iryanyu. Un élève Umwigisha canke umunyeshuri ntashobora guhura n'ibihushanije n'ivyo umwami wiwe yahuye nabyo. Nashaka kuvuga muri Mateyo 10:15 nasomye uyu munsi umurongo mu cete ca Yohana, kandi ivyo vyambabaje kubona yuko Yohana nawe yategerezwa kwidoga, dass man ihn nicht aufgenommen hat. plaignait de akidoga n'avoir été accepté. yuko atakiriwe, atemewe. Im Johannesbrief steht, J'ai toujours pensé que Misi yose niyumvira yuko ari Paulo gusa yahuye n'ivyo, ariko mu cete ca gatatu cyo mu cete ca Yohana aravuga ngo aber Diotrephes, à l'église, der mais unter ihnen Diotrephes, der erste sein ngo Diotrephes umurongo w'icenda ngo qui hari ico nandikiye parmi eux ishengero, ariko Diotirefe akunda kwishira imbere muri bo ntatwemera. lorsque je Umurongo wa 10 rappelle nico gituma ninaza nzobibutsa ivyo akora, atavuga amajambo Äußerungen atuvuga amajambo mabi y'ubupfu kandi malveillante et non compte de cela, n'accueille chez lui aucun frère et empêche ntagarukiriza kuri ivyo gusa, ariko ubwiwe ntiyankira bene data de l'assemblée. n'abagomba arababuza akabaca mu ishengero. Jean le disciple Ego muvyibaze, Yohana umwigisha yakundwa na Yesu, pu faire du mal à quelqu'un mbega yego ushaka kugira nabi umuntu, était parfois un peu nshaka kuvuga nk'akaroro nimba Paulo yaragumye canke Petero, ariko Yohana der doch qui a tant uyu yashimize cyane ku rukundo mu butumwa bwiza bwiwe hamwe no mu vyete vyiwe, die Liebe so point que hervorgehoben hat, dass es ja Sprichwort cela est devenu ist, dass er ja der Lieb connu. ku buryo bw'uko ivyo vyaramenyekanye yuko yari umwigishwa akundwa cyane na Yesu muri ico gihe. Et lui aussi Hanyuma nawe a dû suivre yategerejwe kujana iyo nzira, hanyuma arandika uko umurongo w'icenda ngo nandikiye ishengero ngo ariko Diotirefe möchte, nimmt uns nicht an. qui veut être le premier. akunda kwishira imbere muri bo ntatwemera. Nimwibaze Ne nous accepte pas. ngo ntatwemera, Imaginez-vous. nimwibaze umuntu w'Imana, umwigishwa wa Yesu, intumwa, umuntu yuzuye urukundo rw'Imana, ariko Même à l'époque mbere no mu gihe du christianisme, c'igikristo c'ubwa mbere hariho amakoraniro ayo abene data batwara ikibanza batawe n'Imana, batigeze bashikwaho n'Imana. Murabona ivyo bice bibi vyamwa byatanguye kare cane mu nzego z'intumwa 230. Paulo arandika après mon départ, akavuga ngo ninamara kugenda mu byakozwe 230 hari abene data bazohaguruka bazokwigisha inyigisho zigoramye. Ni umurongo wa 30. Ivyo byatanguye kare cane. il produit Ivyo byagenze gute? Ivyo bega byagaragaye gute? Bashaka kuja imbere, bashaka kuba umuntu bashaka kuba umuntu runaka. Hano haravuga ngo niwe yishira imbere muri bo. Ego yashaka kunezererwa, kubahwa mu buryo budasanzwe. Aho rero iba ari inzira ija kure y'Imana, sinzira ijana ku Mana. Umuntu muri mwe bwashaka kuba mukuru, abe umukozi wa bose, abakorere aboza ibirenge ataboza imitwe. Hanyuma haravugwa hano ngo ntatwemera, ntatwakira mu gifaransa, umurongo wa 10 ngo nico gituma igihe nzoza je rappellerai son comportement. nzobibutsa ivyo akora ngene yitwara. Ariko murabizi n'intumwa Peut attirer l'attention. irashobora gukwegera abantu kubona umuntu ameze nk'uko ntaco bimaze. Umuntu nico ari nyene, ivyo bigaragarira mu bigeragezo. Mu bigeragezo hagaragara neza ico uwo muntu ari. Il dit si je lui ferai remarquer, Hano haravuga ngo nzobereka ngene yitwara, ni vyiza bikore. mais cela ne changera Ariko ivyo nta kintu kimwe bizohindura kugena ibintu bimeze. même lui faire remarquer. Urashobora no kumwereka ingene yitwara, ivyo nta kintu kimwe bizokora. Haravugwa ku murongo wa 10 mu gifaransa ngo ingene atwikeka ko turi abantu b'inkozi z'ikibi. Aujourd'hui
mbega batugira iki uyu munsi? Hanyuma jewe ubwanje ndiraba nkisesangura nkavuga ati mwami ego avait-il donné lieu à cela mbega ivyo byarabaye, mbega mwami ibi bintu byarabaye kugira ngo bashobore kuvuga muri Timoteyo 2:4-16 hakavuga ngo bose barampevye, ngo ni Timoteyo gusa niwe ari umwizigirwa w'umukozi mu bwami bw'Imana, ni wowe wenyine atabihevye. Byari biki? Hariho abantu batari bafise ku mutima ineza y'ikoraniro ariko bashaka ineza yabo bwite. Hakavuga ku murongo wa 10 ngo atwikeka ngo mu bintu bibi by'ubupfu, ngo si ibyo gusa, ngo nta mwene data n'umwe yakira iwe, kandi ngo abuza ababiteguriye kubakira, ngo akabirukana mu ikoraniro, akabaca mu ikoraniro. Kuri twebwe ibi ntibyumvikana. Igikristo c'ubwa mbere, ishengero rya mbere, umwigisha wa Yesu Yohana, hanyuma agategerezwa kuba mu bintu bimeze uko mu gihe ciwe. Ibi uko ari bibiri bisa n'ivyatanguriye ku ntango. Ibi ziriya mbyaro zibiri ntizihari gusa kuri Kayini na Abeli gusa, hamwe na Yesu na Yuda gusa, ariko byarabandanije birakomeza. Mwemu wa Kristo hamwe na mwemu wa Antikristo mwarabibonye. Hariho umukamakari mwe yasemerera muri Luka 11:77 ngo hahiriwe amabere yakonkeje. Twarabibonye iminsi heze, iminsi yose hama hariho guhumekegwa kw'ikinyoma. Mbega ni gute twoshobora kwigenzura? Ubwa mbere ni gute mbega tuba duhagaze ku biraba Imana? Ni gute mbega tuba duhagaze ku biraba ijambo ry'Imana? Mbega igihagararo cacu kimeze gute ku biraba ikoraniro? Turashobora kwiraba ubwacu mu buryo bwinshi butandukanye imbere y'uko dufata neza tukamenya neza ico tuba turi mu by'ukuri muri kamere kacu imbere mu bwina, atari ibintu twokunze kuba, ariko ibintu turi. Hanyuma akavuga ku murongo wa 11 ngo mukundwa ntukigane ikibi, ariko wigane iciza. Ukora ivyiza niwe w'Imana, ukora ibibi ntiyabonye Imana. Ngo ukora nabi ntiyabonye Imana, ntazi Imana. Uko niko bimeze. Uyu ni umurongo wa 11. Ikintu cyose ari ciza canke impano zose nziza zitunganye ziva ku Mana. Yakobo 1:17. Ibintu byose bibi, ibintu byose bimeze nabi biva kuri Satani. We ubwiwe ni mubi muri we, ni wa mubisha, ni mubi. Nico gituma umuntu wese afise ubwo bubi, ubwo bisha mu mutima wiwe, hanyuma akabureka bukanakora, ategerezwa kureka akabwirwa yuko atagendera mu kuri. Ndabasomera kuri ibyo muri Yohana 3:1. ngo je umushinga ntahe ndakwandikiye Gayo umukondwa nkunda by'ukuri. Umurongo wa 2, mukundwa ndagusengera ngo umererwe neza muri byose, uhore uhangaye nk'uko ubugingo bwawe bumerewe neza. Umurongo wa 3, kuko nanezerewe cyane hamwe bene data baza bagashingira intahe ukuri kwawe, yuko ugendera mu kuri, yuko ugendera mu kuri. Hanyuma caza umurongo w'igitangaza, umurongo wa 4, nta wundi munezero mfise uruta uyu, nukumva ko abana banje bagendera mu kuri. Muri kino gice nyene abantu babiri barerekanywe, batanzwe ko akarorero. Umwe ni Gayo nk'umuntu w'Imana, agendera mu kuri no mu bwizigirwa, mu kuri k'umutima, igishinga ntahe mu mpande zose kuko ngende amberewe. Hanyuma Yohana akandika ngo nta munezero urota uyo kuri jewe. Sindabizi kumbure namwe nimushobora kubipimanya ngene bingana, ariko nivyo nemezwa imbere mu bwina bw'umutima. Ku mukozi mu bwami bw'Imana nta munezero urushirije
gusumba kubona akabona ko abana b'Imana bariko bagendera mu kuri, bakagenda mu buryo bahoza n'ibintu byose hamwe n'ijambo ry'Imana, uko bashinze kandi babohanye n'Imana biciye kuri mwemu, bakagendera mu ijambo no mu kuri kose. Nicyo gituma iyo ibintu bitagororotse, iyo ibintu bidahuza, bitaba bigororotse, ntiba bigororotse iyo bidahuza n'ijambo. Aho rero hari ikintu muri twebwe kibigwanya, ntidushobora kugira ukuri twobigenza. Twakomotse mu kuri, turi ab'ukuri kandi duhagararira ukuri. Nicyo gituma ndabivuga mu buryo bwogorotse. Intahe ya Yohana niyo ntahe yanje ku giti canje. Nta munezero urushirije kuri jewe nko kumenya ko abana b'Imana ubu bariko bagenda bahoza n'ijambo, bahoza neza n'ijambo, kandi ukuri n'ijambo ry'Imana. Rimwe rimwe abene data barabimbura ku rwego mpuzamahanga iyo ibintu bimwe byo gukosorwa byategerezwa kuvugwa, ibintu bitaba bihoza n'ukuri, kubera ibintu bihoza n'ijambo ry'ukuri, ibintu by'ukuri. Aho rero barabimpora uko nyine byanzako byaba bingana, byaba bikomeye gusumba ibinshikira ku byo mariko ndandika. Ariko turabona yuko ukuri kugumaho gushika ku iherezo, kandi abantu bose baguma mu kuri, ukuri ko baguma mu Mana, kandi bazoba bakeneye ubwo gufatanya n'Imana, bazoba bikeneye gushika ku iherezo. Umuntu ataye inzira ni nko ku nzira ya gari ya mosha. Mwene data Reinhold Donda mbe ari hano, ni umushoferi w'ikigari ya moshe, arafise uburambe muri vyo. Ni umushoferi afise uburambe, sindabize niba mubizi mwese, ariko atwara amagari ya mosha yihuta, agaca mu Budagi bwose, birashoboka mbere akarenga n'imipaka. Hanyuma iyo urabengene ingene izo nshinge bazitunganya, ivyo bigenda mu buryo buto ahantu runaka, ahantu haba haraba uburaruko, ubumanuko, uburengerazuba, akaba ari akantu gato cyane akabyerekana. Hanyuma gari ya mosha igakata, iyo ifasha iyo nzira amerekezo atandukanye akaba yiremye. Uko niko bigenda ku bantu bata inzira, biba bitumbereye ataco bisigura, bimugaye ari bito cyane. Hanyuma ukuregera neza izo nshinge bikaba bihagije gato gusa, hanyuma akabikorosi rikaba ribaye. Benshi babitahura inzira za gari ya mosha niziba zitonze neza, ni cyane ni mwijoro. Hanyuma amagari ya mosha agendera kuri izo nzira arashobora kugerera. Mbega kubera ikindi ko ndageranye ibintu nk'ivyo bidasanzwe, ndabivuga gusa kubera yuko haranditswe ngo nta kinyoma na kimwe gifise inkomoko yacu mu kuri. Yohana 1:2:21. Ikinyoma kiba ari ikinyoma guhera ku ntango. Uriho umuntu yovuga ngo rero tugiye mu itongo rya Edeni, ibyo turabyerekwa mu buryo butomoye yuko umwansi yafashe ijambo, hanyuma mu buryo buhahutse ararihindura. Aho rero niho haba hariho ubushukanyi bukomeye, niho hariho amakosa. Naho nyene aho ijambo ry'Imana ritegerezwa kuguma nk'uko nyene ryanditswe. Rero insobanuro ry'iryo jambo riba rimaze kuba ari kinyoma, riba rimaze kuba ari amakosa, bimaze kuba ari kinyoma, biba biheze. Insobanuro yose ni kinyoma. Nico gituma dushobora gusa kuvuga gusa ivyo Imana yavuze mu by'ukuri mu ijambo ryayo, kuko nkuko duhereje kubishimikako, ukunyerera kuva mu nzira bitangura akantu gato cyane ku ntango, hanyuma gafata inzira bikabandanya, hanyuma hakaba akandi kavako uko mu nyuma tukaza kwisanga mu yandi merekezo mashasha. Hano turabona
yuko uyu mugabo Diotirefe n'avait certainement pas observé ce changement. ntiyari yabonye izo mpinduka zo guhindura inzira, ntiyari yabonye ko yamaze guta inzira, yagiye mu merekezo mabi atanabizi. Hano rero bisigura mu majambo make ngo Qui veut être le premier parmi eux, ugashaka kwishyira imbere muri bo, niko havugwa. et cela ne peut pas être bien. Ntibyari byiza kandi ibintu bishobora kuba ari byiza nk'uko nabivuze. Décider de lui Yohana yahisemwo kumwereka inyifato yiwe. Yohana intumwa y'urukundo yahisemwo kwereka uwo Diotirefe inyifato yiwe, amwereka ibintu byose bitameze neza n'ibyo yikika byose yari imubwiye. Oya, ibyo byose ntacyo bimara. Icyo umutima wuzuye nico umunwa uvuga. Nta muntu n'umwe ashobora kwibesha kuri ibyo bintu. Kandi shaka rimwe ndaja inyuma y'inimero 17 ku nzu ahari ibiti by'ibyamwa, hanyuma nkagenda nkihweza ingene amababi agaragara minsi yose. Bari igitangaza iyo urushana ruheze ibyaremwe bigasubira bikabyuka nkahaca hanandi. Sindi umurimyi, murabizi, sindi n'umwana, ndi umwana gusa w'umurimyi. Hanyuma iyo wabajije ibibazo, hanyuma ukaraba ayo mababa, hanyuma ukabaza ati none neza ibi ni biki, mbega iki kirashobora kuba ari ico giti, mbega kirashobora kuba ari ico giti. Buryo bwihuse urashobora gutandukanya ibiti bimwe bimwe ufatiye ku mashami yabyo, ariko hariho n'ibindi bitihuta muri ubwo buryo. Hanyuma ukuva ku giti kimwe uja ku kindi giti, mba ndindiriye gusa yuko atari amababi gusa n'ivyamwa n'amashugwe, mba ndindiriye gusa ahubwo ko n'ivyamwa navyo bigaragara. Hanyuma ivyamwa rero aba ari nyishu. Simba nkeneye kubibaza ati mbega iki na kiriya, iki mbega kicitwa gute, iki citwa gute, igiti cyo muri California, igiti cyo muri California nkatomboza mbega niki canke siki. Ariko iyo gishitse ndakibazanira, hanyuma nkabwira ati ngiki camwa c'igiti. Hanyuma umwami wacu kavuga muri Mateo 7:16 ngo ni mu vyamwa bama niho muzobamenyera, atari mu bababi menshi bafise, atari mu bintu byinshi bakikije n'ibindi, ni ku byamwa byabo niho muzobamenyera. Ndababwira ibyamwa ibyo ari byo, ni ibyamwa byamwemo urukundo, amahoro, ubugwaneza. Murabizi mwese canke naho murazi ngende ibyo kumbure byanditswe mu Bigalatiya 5 dore ku murongo wa 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Ariko ibyo mwe muyama ni urukundo, umunezero, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo La loi ne peut rien accuser. nta byagezwe bibibuza. Umurongo wa 24. Kandi abakristo Yesu Crucifier leur chair babambanye akameremere kabo n'ivyo gahamiye n'ivyo kifuza. Umurongo wa 25. Namba tubeshwaho na mwemu, dans l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. tuyobogwe na mwemu. Umurongo wa 26. Ntitwifate uko tutari ngo twandurutsanye tugiranire ishari. N'envions pas les uns les autres. Nous voyons à quel point les apôtres se Turabona ingene intumwa zitwararika zikurikirana, zitwararika amakoraniro, zitwararitse yuko ugukura kw'Imana kuba ukugaragara mu mashengero, mu bizera, hanyuma ivyamwa vyamwemo bigashobora mu by'ukuri kugaragara nous l'avons lu. nk'uko twabisomye hano. Le fruit se manifeste Icamwa kiragaragara, et on voit immédiatement de quel esprit ubwo nyine ukacubona imwemu iyo uwo muntu afise, hafatiwe ku vyamwa réellement. mu by'ukuri bigaragaye. Que la première liste est apparemment encore plus longue. Turabona ko urutonde rwa mbere ruvugwa ni rurerure cyane, kuko nk'uko ibyamwa vyamwe muko nabisaharuye kera
ni ivyamwa 9. Maintenant, ubure murashobora guharura ibindi vyamwa zählen, die hier aufgelistet werden. Und es heißt, qui sont énumérés. ibivugwa haravugwa ku murongo wa 18 Conduire. ngo ariko namba murongorwa na mwemu Vous n'êtes plus sous la loi. Maintenant, verset ntimukiganzwa n'ivyagezwe uriya murongo wa 19 muharure ivyo bindi vyamwa bitondekwa hano mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Verset ngo ariko naba murongwa na mwemu ntimukiganzwa n'ivyagezwe kandi ibikorwa bya kameremere kacu biramenyekana ni ibintu ubushakanyi bihumanya ivy'isoni nke gusenga ibigirwamana uburozi ubwansi intonganya ishari uburake ikeba les prises de kwitandukanya l'envie. ibice Verset 21 dit umurongo wa 21 igono kuboregwa kudandagwa n'ibindi bene ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibabwiye kera maintenant que ceux qui commettent de telles choses yuko bakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. c'est aussi une parole très sérieuse. Niri naryo ni ijambo rikomeje. C'est grand et petit, les gens ont Hari ibyaha binini na bitonyi abantu ngo bafise urutonde rwavyo bitandukanye nta kintu dushobora kuvuga kuri ivyo abantu batondeka ibintu mu buryo buryo butandukanye ariko hano byose bishizwe ku gakarata kamwe byose byanditswe ku rutonde rumwe la débauche, ubusambanyi cyo kimwe n'ishari wie Unzucht und all die anderen Dinge. Lest doch mal selber nach. la débauche, ubushakanyi la luxure ngo et toutes les autres choses. Lisez-le. n'ibindi bintu byose mubisome ibintu byose n'ibintu bibi ariko nivyo navyo kuko buri jambo ryose ryasotse mu kanwa kamwe kandi Imana imwe yatangwa ibyagezwe izocira abantu bose urubanza bihuje n'ibyagezwe byayo ubupfumo uburozi Si le rencontrait aujourd'hui, uyu munsi n'umuntu uwo tuzi il a pratiqué ngo agira uburozi abantu bose rero baca batangira ubwoba hanyuma ntibomenya ingene bihava bibandanya ariko umurozi neza agereranywa n'umuntu abyura urwanko celui qui provoque les umuntu ateza ibice urwanko ishari imitongano ni mwe mu zibi zikorera mu murima wagutse naturellement. Voilà. bagatondeka uriya ngo ni mubi yakoze biriya na biriya Gemeine Sehnsucht, Les dissensions, igono l'égoïsme, ukwikunda imicano ibice hanyuma paul igihe yandika akareka bikorino ngo namenye yuko hari ibice hagati muri mwebwe n'avez-vous pas des pensées ngo mbega ntimufise ivyumviro vy'umubiri umwe yavuze ngo ndi wa paulo uwundi nawe ngo ndi wa kefa n'ibindi mbega des pensées ivyo si ivyumviro vy'abantu vyano ku isi vy'umubiri 1 Corinthiens 3. abiko no bambere gatatu umurongo wa kane ibice Cela est également kandi ivyo biranavugwa hano dufate yuko nka partie tugiye ku ruhande rw'ikintu runaka umwe avuze ibi uwundi akavuga biriya hanyuma uko hakaza imiyoboro itatu canke itatu ibiri itandukanye mu ikoraniro rimwe biba ari bibi nko gusega ibigwamana biba ari bibi nk'uburozi biba ari bibi nk'ubwansi bwose n'ibindi byose bijana navyo imishwano hamwe n'ibintu byose urutonde rugenda ruravuga hano nous devons peut-être dutegerezwa kumbure kunamika umutima twawurabisha mu cirore le miroir du cœur mu cirore c'umutima mbega ni bangahe babisomye narabisomye de nombreuses haheze imyaka myinshi prières décrit le cœur havugwa ngo umutima utizera umutima utaragirwa musha harimwo n'ibindi bintu byose bigatondekwa ngaho hanyuma hakaza umutima wa kabiri uwo utijimye cyane urimo ivyamwa vyamwemu ausgestattet. Wir sehen, nous voyons utijimwe urimo ivyamwa vyamwemu turabona yuko ni vyangombwa cyane puisse accomplir yuko Imana isoza muri twebwe est agréable ibiyihimbara si nous en arrivons au point nimba tugeze ahantu où tout ce qui aho n'est pas juste, ibintu byose bitagororotse imbere yayo pas juste, natwe imbere y'amaso yacu bitaba bigororotse je crois ndibaza ko hari penser qui m'a n'iciyumviro
naco nitwaretse cyane tiré du psaume niba mushobora gushika muri ibyo mukaraba muri zaburi mu baheburayo aravuga muri zaburi ya 40 muri zaburi ya 40 umurongo n'est-ce pas ce psaume? mbega niba ariyo zaburi ego Si c'est psaume ego 40, ni zaburi ya 40 umurongo wa 5 Glückselig, bienheureux l'homme der sein qui place sa confiance dans le Seigneur, uhoraho mana yanje mit den Stolz qui ne s'associe pas aux umurongo wa hommes, 4 mu kirundi hahigwa umuntu ashira ivyizigiro vyiwe kuhoraho kandi ntahindukirire abibone canke ngo abizimagiriza mu binyoma umurongo wa 5 uhoraho mana yanje ibikorwa bitangaje wakoze ni byinshi que tu as fait son grand, O Herr, mein Gott, son nombreux Seigneur, mon Dieu, tu as fait de grandes choses et tes desseins bo n'ivyumviro wiyumvira kutugirira incomparables. ntawogeranywa nawe ntugomba kubidonda no kubivuga birenze uko vyoharogwa ubu rero hacaza umurongo wo nashaka Ou plutôt les versets. canke umurongo wa 6 Tu ne prends pas plaisir au sacrifice, ibimazi n'amashikanwa y'ifu ntivyaguhimbaye mais doch offene tu Ohren, m'as donné des oreilles attentives. amatwi yanje urayazibuye Tu ne désires pas des holocaustes, ibimazi vyoshejwe n'ibimazi vy'ivyaha ntiwabigombye umurongo w'8 mperako ndavuga nehe ndaje mu muzingo w'igitabo niko vyanditswe kuri jewe pour moi. dein Verset 9. Willen zu Faire ta volonté, mon Dieu. Aime mpimbawe no gukora ivyo ugomba mana yanje mbere ivyagezwe vyawe biri mu mutima wanje von Gerechtigkeit, Verset 10. umurongo w'icenda Ta justice dans namamaje ubutumwa bwiza bw'ubugoroka mu ishengero ryinshi retenu, mais les sinzobuza iminwa yanje uhoraho urabizi Seigneur, tu le sais. Mais passons rapidement twihute à l'épître tuje mu baheburayo où cette parole est écrite. aho iri jambo naryo rivugwa Il est dit ici mu bundi buryo bushasha aravugwa hano dans muri Hébreux baheburayo Vers 10, 10 au verset 5. ku murongo wa 5 C'est pourquoi lorsqu'il est auch bei seinem Eintritt entré dans le monde, nicyo cyatumye amwe yaza mu isi avuga tu n'as voulu ni sacrifice, hast du ni mich offrande, ati ibimazi n'amashikanwa ntiwabigombye ariko wanteguriye umubiri verset 6, tu n'as pas pris umurongo wa plaisir 6 au holocauste, ni ibimazi vyoshejwe bidasonoye n'ibimazi vy'ivyaha ntivyaguhimbaye umurongo w'indwi mperako ndavuga nehe ndaje dans le rouleau. Il est mu muzingo w'igitabo niko vyanditswe kuri jewe nzanywe no gukora ivyo ugomba mana alors umurongo w'8 dit, ahejeje kuvuga tu n'as pas voulu haruguru sacrifice et des ati ibimazi n'amashikanwa n'ibimazi vyoshejwe bidasonoye n'ibimazi vy'ivyaha ntiwabigombye et tu n'y as pas pris plaisir, kandi ntivyaguhimbaye bien que ces sacrifices nubwo ivyo bimazi conformes. byatangwa mu buryo buhuje n'ivyagezwe Il poursuit ensuite arabandanya hano ku murongo w'icenda pour aherako atehe nzanywe no gukora ivyo ugomba abroge le premier, akuraho ivya mbere dire la validité. kugira ngo ashireho Verset 10. Et ashingeho ibya kabiri umurongo wa 10 uko kugomba kwayo niko kwatumye twezwa tubiheshwa n'umubiri wa Yesu Kristo watanzwe rwe gusa quelle parole. o mbega ijambo ry'igitangaza Tu n'as pas voulu des ngo sacrifices des autres, ntiwashatse ibimazi vyoshejwe ni aucune autre. kubw'ivyaha canke ikindi kimazi ico cose Elles avaient été présentées conformément. vyaratangwa bihuje n'ivyagezwe ariko Elles n'apportaient pas la solution. ntivyazana inyishu Celui dont il hanyuma aca haza uwo byanditswe ngo ehe mu muzingo w'igitabo biranditswe ngo ndaje gamana ngo nkore kugomba kwawe ubugomba kwawe plaisir. niko kunezereza kandi wanteguriye umubiri Wir glauben, Nous croyons dass der Herr que le Seigneur sich auch einen Leib s'est également préparé encore en temps turizere yuko umwami yateguye umubiri nk'ishengero munyizere nk'uko imana yari ikeneye umubiri kugira ngo igirishireho intango y'ibyaremwe nayo le Seigneur, gemeint ikabisohoza uko ariko n'umwami son corps,
afise ishengero ryo mubiri wiwe un corps, yiteguriye umubiri wa Kristo dans ce corps, kandi muri uwo mubiri Imana ishaka kwiheshamwo icubahiro. Muri uwo mubiri chose doit être dite et faite. hari ikintu kimwe gitegerezwa kuvugwa no gukorwa. Faire ta Gukora ukugomba kwawe est mon plaisir. nibyo binezereza, Comme il est écrit dans Nkuko le boulot du livre. byanditswe mu muzingo w'igitabo. Comme il en était. Nk'uko byari bimeze ku mwami wacu, ni nako bimeze ku bantu bagize umubiri wewe. Volonté soit faite. Kugomba kwawe gukoreke atari rwanje, ariko bifate kugomba kwiwe. Ico nico kintu nyamukuru. La volonté. Mais Ntiyari afise gusa ukugomba, la capacité. ahubwo yari afise n'ubushobozi bwo gukora uko kugomba kwiwe mu bikorwa. Nous disons souvent Kenshi turavuga ngo mwemu umutima urakonze ariko umubiri ni umunyantege nke. s'il y avait Ariko hano hariho uyundi we yari mu mubiri été Dieu ariko yari Imana selon l'esprit mu mwemu, de vaincre kugira ngo aneshe umubiri, kugira ngo hano mu mubiri w'umuntu hakoreke ukugomba kw'Imana hano ku isi, kugira ngo twebwe abakiri hano mu mubiri dushobore kuba muri uwo mubiri wa Yesu Kristo, hanyuma dushobore gukora natwe tugezweho uku kugomba kw'Imana, kandi ibyo kubwo ishimwe n'icoro cy'izina ryiwe. Abimpe abiduhe twese kubwo ubuntu bwiwe. Amen. levons-nous et adorons. Turahaguruka dusenge. Je te remercie de tout cœur pour ta parole précieuse et sainte, Ndagushimira kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro. car le temps de la Urakoze grâce là, kuko igihe cy'ubuntu kigihari, car nous pouvons regarder dans le dushobora miroir de la kuraba parole. mu cirore cy'ijambo. De remédier Urakoze à nos défauts, yuko uvura à nos faiblesses, intege nke zacu, ibyo tubura byacu, ukadukuraho tâche de toute ibitameze neza byose kuri twebwe, kugira ngo tugere tugana mu gutungana. Ariko mwami, turafise icifuzo muri twebwe gikomeye cyo kugendera mu kure, cyo kugumaho imbere yawe, tukajana inzira yawe. Mwami, uduhezagire twese mu izina rya Yesu. Amen.